très heureuse, d'abord parce que je viens de retrouver ma famille là maintenant. Muri ano makuru turi bugaruke cane kw'irekurwa rya Florian Irangabiye. Ese vy'ukuri irekurwa rya Florian Irangabiye ryakiriwe gute n'impande zitandukanye, haba mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Amashirahamwe yigenga ndetse n'ayegamiye umugambwe CNDD FDD vy'ukuri yavyakiriye gute? Ese vy'ukuri abamenyesha amakuru batandukanye baba abangaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi bavyakiriye gute? Ni mukanyi mu buryo burambuye kuri iyo ngingo nyene. Nayo kandi naratangura no makuru nunyemerere nkuhe kaze. Ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa nyene ni ugufyonda sabone cange subscribe. Nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira umunsi w'Imana mwiza. Ano makuru rero hari buze no gufatira ku ngingo nkuru zikurikira. Abakora isuku mu gisagara ca Bujumbura batabishoboye bategerezwa kwirukanwa. Ivyo hakaba ari ibishikirizwa na Emmanuel Sinzohagera. Umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera hasaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura kwirukana abakozi bose bakora mu vy'isuku batabishoboye, maze akarondera abafise ibikoresho bigezweho kandi babishoboye. Ibi akaba yarabishikirije kuri uwu wa gatandatu igenekerezo rya 17 Myandagaro 2024 muri zone ya Kamenge. Kuri uwa 17 Myandagaro 2024 umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana bakoreye ibikorwa rusangi muri zone Kamenge karitiye Mirango ya kabiri, aho bose bagarutse ku kibazo c'isuku mu gisagara ca Bujumbura. Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka akaba yarahamagariye abantu bose gukingira ibidukikije kuko biri mu bigize ubuzima bw'abanyagihugu. Ni mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko yifatiye ikibazo c'isuku mu ntoki. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko yifatiye ikibazo c'isuku mu ntoke ziwe. Abakorera mu mabiro atandukanye mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu cose ngo ntibemerewe kwinjira mu biro batabanje gukora amasuku imbere y'aho bakorera. Vyinshi kuri ayo makuru nyene ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo mu yandi makuru kandi nuko Manase Nzobonima yiyemerera ko yafutanganije ivyandiko vy'umugambwe Frodebu. Manase Nzobonima avuga ko yategetse ifutwa ry'ibimenyetso vy'umugambwe Sahwanya Frodebu muri zone Mitakataka muri komine n'intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Uwo yahoze ari umushingamateka wo mu muryango wa Afurika y'ubuseruko hakaba n'umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi imbere y'uruhagarara rwo mu mwaka w'2015 yabitangaje icese ku wa gatandatu Myandagaro ko akibitse iwe ibendera ry'umugambwe Frodebu. Uwurongoye umugambwe wandadaye muri iyo ntara akaba avuga ko azokwitura ubutungane. Esayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone cange subscribe. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru rero nonyemerere nyatangurire kuri ano makuru havuga kw'irekurwa rya Florian Irangabiye. Ese vy'ukuri irekurwa rya Florian Irangabiye ryakiriwe neza n'impande zose? Ryoba ryarakiriwe gute n'impande zitandukanye? Ese kenshi turonka ingingo y'ubutegetsi bw'u Burundi igashimwa na bose. Ingingo ya Perezida Ndayishimiye irekura umumenyeshamakuru Florian Irangabiye iri muri izo ngingo nkeya. Nk'uko vyari vyitezwe, amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu, ay'abarundi ndetse n'ay'abanyamahanga yaranezerejwe n'iyo ngingo. Amashirahamwe y'abamenyeshamakuru yarashimye, abaryango ba Florian Irangabiye bariruhukije, imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yatanguye kumenyesha ko inezerejwe n'iyo ngingo.
abasendede FDD bashimiye irekurwa rya Floriane Irangabiye. Hari urundi ruhande rutari rumenyerewe ko rwigina irekurwa ry'uw'intwaro iba yise umwansi w'igihugu. Ingingo igishirwa ahabona, abategetsi imbonerakure zahora zitukana ibimenyeshamakuru vya CNDD FDD, bamwe mu baserukizi b'u Burundi mu makungu, amashirahamwe yegamiye CNDD FDD, iyo mirwi yose yarihutiye guhimbaza ino ngingo. Umushikiranganji Albert Shingiro yagize ati: iyi mbabazi zirorosha kahise, ziraryosha kubu, zitanga ivyizigiro vya kazoza. Umuvyeyi yama ari umuvyeyi. Rosine Gatona avugira Perezida Ndayishimiye nawe yamamaje ikigongwe c'umuvyeyi. Dr Benjamin Ndagijimana aserukira Uburundi muri Sahara Occidentale yatangaje umunezero udasanzwe afise kubera irekurwa rya Floriane Irangabiye, aca asaba Bikira Mariya kubandanya arongora Perezida Ndayishimiye. Imbonerakure Yozefu Nkunzimana ikunze gutyoza abatavuga rumwe n'ubutegetsi nayo ivuga ko yasanze Perezida Ndayishimiye ari umugabo w'ijunja n'ijambo kubera irekurwa rya Floriane Irangabiye. Ikinyamakuru Intumwa ca Willy Nyamitwe Terence Ntahiraja aserukira Uburundi Buruseli mu Bubirigi, Everine Maniragaba azwi mu mvugo ikarisha ityoza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ishirahamwe ry'abadiaspora begamiye CNDD FDD, Ambasaderi Christine Nina Niyonsavye, abo bose bari mu mirwi yaraye inezerejwe cane n'ingingo ya Perezida Ndayishimiye irekura Floriane Irangabiye. Hari n'abandi benshi bayivuzeko. Ni vyiza cane rwose. Ikinyamakuru Ikiriho nico cagerageje gusukamwo amabisi. Muri uwo munezero wabonetse mu mpande zose, ikinyamakuru Ikiriho gisanzwe cegereye iperereza nico gihejeje kugerageza gusukamwo amabisi. Ico kinyamakuru kigira giti: ntimwihende ngo Floriane Irangabiye atsinze ubutungane bwamuciriye gupfungwa imyaka 10. Ahawe imbabazi ariko azoguma ari uwaciriwe gupfungwa iyo myaka. Ikiriho cibutsa ko Floriane Irangabiye hadafise uburenganzira bwo kwitoza canke ubwo gutora mu mwaka w'2025. Niyo bose banezerewe, ntihabura umusendede FDD yibutsa ko iyo ntwaro itanezerezwa n'umwidegemvyo w'abarundi. Igitangaje kandi kizwi nuko nyene Ikiriho Donatien Ndayishimiye ari mu baganira na Perezida Ndayishimiye, ku buryo kenshi ivy'Ikiriho kivuze bifatwa ko ari vyo vyiyumviro vya Perezida Ndayishimiye aba adashaka kwivugira wenyene. Ikintu gihambaye kiri mu butumwa bw'Ikiriho nuko mu gihe vyoshika Perezida Ndayishimiye agatanga imbabazi ku banyapolitike, ata burenganzira bazoba bafise mu bijanye no gutora canke kwitoza. Floriane Irangabiye nta n'ivyo we yarabasavye mu mwaka w'2025 kubishimikako, ni ubutumwa buhawe abandi. Wa muririmvyi ati: warurihe. Hari indirimbo nkunda y'umunyarwandakazi Knowless Butera abaza umukunzi wiwe ati: mbega iyi myaka yose warurihe? We yaranezerejwe n'urukundo rwinshi abonanye umukunzi wiwe, hatangura kwibaza ingene atamuronse kare. Nanje mbonye urukundo rudasanzwe rw'abasendede FDD banezerejwe n'irekurwa ry'impahazwa, ntangura kwibaza nti: mbe yemwe mwahora hehe ko twari twarababuze? Tukigwanira Floriane Irangabiye ngo arekurwe ntimwigeze muvuga, kandi ijwi ryanyu ryari gufasha cane. None mwari hehe ga bakunzi bacu? Ariko ntaco bitwaye, impahazwa ni nyinshi cane ziri mu mabohero. Mwodukundira mukifatanya natwe gusaba ko Emilienne Sibomana arenganurwa akarekurwa, umumenyeshamakuru Sandra Muhoza arenganurwa akarekurwa, abahejeje umunyororo nka Colonel Dieudonné Dushimagize bataziragangi bose borekurwa bagataha. Abapfungiwe ivyiyumviro vyabo vya politike, na cane cane abanywanyi ba Seneri na MSD be n'abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza borekurwa bagataha. Abapfunzwe vy'agateganyo ku karenganyo nka muganga Christophe Sahabo borekurwa bagataha.
akamaramaza k'ipfungwa rya Christian Butoyi amaze imyaka 10 ataranaburanishwa kuhagarara. Biraryoshe kubona iyo abarundi nka twese duhurije ku kintu bikaza bisumbirije iyo twese tugwaniye ukuri n'ubutungane. Ni ibihe vyiza bitwibutsa ko twese turi bene Burundi kandi dusangiye indoto y'iciza. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa n'iki rero? Ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, nawe utarafyonda kurafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.